yakora taxi vero yakwa mushikiranganje ukenye kijanye n'amataxi vero kugira ngo ntawo tinya kuvuga yuko ikintu cy'amataxi vero aho cyari kwiye kugwaho burundu. N'umwanya w'amakuru agezwe ko ariko aravugwa cane irya nino. Hano makuru haraza kugaruka ku ngingo zitandukanye hayavugwa muri politike, inkuru zivurwa mu mutekano ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko ngiye kuye gushikiriza ngakumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Hano makuru turaza kugaruka kuhejeje gutangazwa abanyonga amakinga bashobora kubuzwa burundu gusubira gukoresha ivyo vyuma mu guca amahera. Vyatangajwe n'icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi Christophe Manirambona bakaba bamutazira wa Kenya ivyo yahejeje gutangaza ndetse no gusaba umushikiranganje w'intware yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirako buca bataziranda kugarika. Muraza kuvyumviriza muri ano makuru twabiteguye vyose mu buryo bw'idonido. Ibi bintu vyababaje abatari bake cane imiryango itunzwe no kuba ibayeho kubera bakoresha ayo makinga, ndetse inyuma yaho bankiwe gukorera mu hagati mu gisagara ca Bujumbura bakaja mu bindi bice bitandukanye, ndetse abandi bakaja ruguru. Kuri ubu ngubu ngo kunyonga ikinga vyoba bigiye kuba icaha gikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kumviriza kandi ico bamwe mu Barundi bavuga cane kubakora uwo mwuga wo kunguruza abantu, ico batangaza ndetse n'abandi Barundi batandukanye ukuntu bavuga kuri ivyo bitangazwa n'uyo mugenduzi mukuru w'igipolisi Christophe Manirambona. Ni vyinshi cane turagenda tubica irya nino tubigaruke ko muri ano makuru. Hari n'ayandi abariko aravuga irya nino yose ndagenda ndayagushikiriza. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo, ntande hamwe ushobora kuronka amakuru agezweho kandi avugwa irya nino mu bisata vyose atari ngaha kuri ICTV. Turazi ko abanywanyi bacu muri irya nino mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Hari n'andi nakubwiye mu mfunyapfunyo yose turagenda tuyumviriza tudatevye. Ngira tubanze dutangurire kuri ibi vyatangajwe n'icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi Christophe Manirambona bamutazira wa Kenya, akabasaba ko umwuga wo kunguruza abantu ku makinga wofutwa burundu mu gihugu c'u Burundi. Ivyo akaba yabivuze mu nama yakoreshejwe n'umushikiranganje Ndirako buca Gervas muri ino ndwi tugira dusozere. Yabivuze gute? Banze ukurikire tuhejeje kuvimwumviriza turagaruka turaba n'ibindi biriko biravugwa kuri ivyo bintu. Zaguhera kugira ngo shimangire ko igikorwa cyakozwe neza kandi cyagize akamaro. Ikintu cya mbere ntabura kuvuga gushimikira ko cyane ikintu kijanye n'amakinga yakora taxi vero yakwa mushikiranganje ukenye kijanye n'amataxi vero kugira ngo ntawo tinya kuvuga yuko ikintu cy'amataxi vero aho cyari kwiye kugwaho burundu, kuko yuravye neza l'exploitation de l'homme par l'homme. Uravye umuntu akora umuntu hariya uwo muntu ugasanga ku ibiro 50 yikoreye umuntu w'ibijana na 30 na 40 akaba yabura mukuru hariya kuri Paul amudugana hari iwabo n'abantu agenda nyuragira mu miduga ageze iwabo n'abantu agaca amuriha amahera igihumbi cyangwa 1500 yakwa mushikiranga agende kuza yuko iyo ari exploitation de l'homme, kuko uyo muntu ashobora kubaho imyaka 5-10 mu gihe agirirwa muri ivyo bintu agaca ahembwa ayo mahera, uyo muntu agaca ataha yiriwe muri ivyo yashika ana usanga atafunguye bikwiye. Uyo muntu agaca agenda agacararira les boissons prohibées. Uyo muntu ashobora kubaho ngo azomare n'imyaka 5 akiri. Bisigura ko abantu bose bakora amataxi vero ntibashobora kubaho na gatoya ngo bazomara imyaka 3 canke 5 ruva ko mu misi iza tuzoba dufise abantu bose bahize badashobora kurikirana kimwe abantu bose bakora amataxi vero. Ugasanga abantu banyogaye amakinga mwe sinagwabo nayo bakotesha amakinga bakotesha rero agaca muri verse, ugasanga hari nawe yarose iyo verse manye agacarara ubusa agaca agenda muzomura abantu b'amataxi vero kenshi
uzosanga bariko barahekeye imyumbati ibiyoba ivyo ntibishobora gutunga umuntu akoresha ingufu nzija franchement parla ahubwo abajejwe dufashanya abajejwe intwaro ikintu tugisigure neza tugisigure neza leta ifata ingingo ikintu ca transport minier ku makinga gicibwe gihe ico ndakivuga kubera yuko tuba dukingiye d'abord ubuzima bw'abantu ikigira kabiri aba bantu b'amakinga excellence monsieur le ministre abantu b'amakinga mu minsi heze ubaza aho bahora barara nabo bitwa ngo bari babajeje ngo nabakuru babo baserukira ntibazi yo barara bahora barara muri zanzu zari zarubatswe anarishikema imbaho mu makadivo mu mashantier nabo bantu birirwa barakora bakaryama mu ntuze mu mashantier bakaryama muri zanzu z'imbaho zo ngaha agacongera akazinduka muri bya bindi bisigura ko abo bantu niyo agwaye ntashobora kwivuza bikwiye bisigura ko rero abo bantu abo mu minsi hatagize igikorwa abo bantu abo tuzosanga dufise abantu tubona bagenda mugabo barangutse baheze ico rero je nibaza yuko ico ari ikintu cambere abantu bofatira ko kugira ngo n'imibonano dukingira abantu amakinga bakore ikiyagereza gukora ico ni cambere kubijanye n'amamoto nivyo amamoto twese turazi ko ari icuma kibangutse cunguruza abantu ariko kandi nyakubahwa mushikiranganji uravye amamoto muri circulation routière ingorane yari asanzwe ateza cane ngira ngo nta numwe atazizi ama-accident barazi ngene byari bimeze ubwo turashobora kwemeza kuvinginga ifashwe yuko hari ikintu cyagabanutse ariko kandi ntitwibagire yuko nayo mamoto yose yakora transport minier nta nimwe n'inke zifise autorisation de transport minier izo moto rero nyinshi zafise autorisation de transport minier zigaca zongera zikagenda gukora igikorwa nk'ico nacire nibaza yuko ari amakusha kuko muri ico gihe nari hari cihahombera je nibaza yuko kubera ko hari moto nyinshi zagumye zigendera muri iyi bagura bakanga ko ari affaire et promenade bagaca bashira muri transport minier je nibaza ko izo moto nazo nyene izo zakozwe ku kazi nazo nyene bozidanifite kugira ngo zibanze zirihe d'abord ayo mahera zikashirira imbere yuko ibindi byose byigwa zibanze bazidanifite zose hanyuma ziheze zibanze zirihe amahera zikashirira hariho izindi usanga ziri ngaho zitagira n'impapuro zikwiye zitagira impapuro zimwe ariko ugasanga abapolisi baba bari ngaho bazica amande mugabo ntibigere barondera iyo document rero nibaza yuko aho bohera ngaho nyine kugira ngo muri izo identification nazo nyine turabasaba tubabaza naho wariye amahera ya leta ndavuga kugira ngo izo moto kuko tugiye muri ibyo izo moto hari muzoca muzugara zose izo moto muzohava musanga hari zihora zifatwa zica ziguma hajya muri PC kubera bababwiye bati genda murihe amadokima aya akiro tuva basanga barere borishi isigaye ari nini usumba iyo moto bagaca bahira hajya muri PC no bare ziriho zifashwe kubera amakabe nayo rero nkavuga nti ingorane nyamukuru twagize kuri iki kintu c'amamoto nkuko abandi babivuze ni bitoro kuko ibitoro igisagara cyose babona ahari station yose babona abantu bikoreye amerezervoir y'amamoto kabisa ico caraperitivye ingingo yari yarafashwe ku buryo nabugeze aho hantu barabona ko biteye ikibazo kona ko ari ikintu giteye ubwoba ariko kandi hariho mu myidogo
ahanini bo bavuga nuko bavuga bati shandagisho yabaye niwo mwidogo wa mbere uhari. Ubundi mwidogo ugira kabiri nuko bavuga bati bene zo nabo basaba amahera menshi batakiyaronka. Uho nubundi mwidogo uri ngaho. Mugabo kandi ubwa mbere amahera yaragabanutse ku taxi vero bambe kwa taxi moto bene amamoto amahera babwira verese maragabanuka. Mugabo ngira barasubira baratuza gatoyi kubera bagiye barabona yuko naho nyine baguma bakora. Ubu rero barasubiriye kuduza, bamaze gusubira kuduza verese vyerekana yuko umwuga uri kuragenda neza. Ibyo byabaye ubwa mbere igihe twari dufashe tugifata ijya ngingo abataxi abazikoresha babwira bashebuja bati ubu shanda gishiragabanutse dushobora kubandanya tubariha ya mahera twahora tubariha 15000 bashobora gabanura baja kuri 10. Ubu rero hezi misi barasubiye barona yuko amahera hari baca bongera baraduza basubira kuri 12 13. Bisigura yuko bahora batanga verisema ya 15000 bagatanga 12 13. Je numva yuko aho umwuga uri kurabandanya neza. Icyo nicyo cyerekana ko igipimo umuntu ushobora gupimisha igipimo akabona neza yuko umwuga ataco wononye. Rero nkavuga nti ingingo zose twofata nuko kuri bijyanye n'ibi byuma bariko baravuga ko byabaye byinshi. Biraboneka neza yuko kujyanye na registrement hariho akagorane rero kabaye. Jewe ndumva neza ko abantu bosubira bakaraba n'amadokima ayahe bosaba. Mbega birakenewe yuko ivyo vyuma bariko baravuga tuvyegeraniriza umunsi umwe kugira ngo berekane yuko turaye ko bihari kuko birashoboka. Uwo munsi twofata duti kuwa mbere uza izo moto mwavuze muri mukaza zishire ku kibuga tugakereya kuwara mukamuntu ze muri ntahangwa tugakereya kuwara tuzikeneye hapa muri side turakereye kuwara tuzikeneye aha ku kibuga. Izo moto ni mwazisangaho nayo makinga ni bayasangaho ya presence physique muzoce mwanya kwa mamutari. Nibaza yuko birashobora kuba solution itomoye ishobora gushirika ivyo bibazo byose abantu bariko baribaza. Niba ari muri mukaza bakavuga bati izi moto tugira dukreye kuwa zose rassemblement naha baheze physiquement umwe wese azane azararaba yuko iyo moto yazanye ihuye n'akaranga muntu yiwe idahuye n'akaranga muntu yiwe iba ubuje danke. Nyuma y'ivyo bintu bamwe bagiye bavuga ibitandukanye bati uwo ivyo avuga ntazi imiryango itari mike ibeshejweho n'uwo mwuga kandi ikaba itunze abarundi benshi. Bamwe abandi bati inda y'uwundi irakoma induru ntiwumva ivyo bakora ni iherezo bariko barishirako. Uyundi ati mondiye turagowe gusa bace bakreye societe babashiramwo sino bazoba bishe benshi. Uyundi ati batunzwe n'uwo mwuga bazosha baba hehe none bazoca baba abande. Undi ati barafata ingingo ukamenga bazifatira ingo zabo umunsi twahagurutse tubiyamiriza ntituzotinya izo nkoho zabo kuko nugupfa turapfuye tubikurikiranira hafi buriya. Uyundi ati ejo canke hirya y'ejo bundi nimuze mutangare babashinga amateka bacu bavyemeje. Uyundi ati mu biwabo ikintangaza nuko hariho abakiwukora kandi atigeze abitaho ngo abashire muri leta arimwo ivy'i Burundi biragoye pe ufise ico afungura niyibuka umuntu muto. Uyundi ati none ko abona agendera mu modokari atazi n'igiciro cayo yabura kutavuga ivyo ashatse. Ivyo rero bamwe bakaba bagiye bavuga batanga ivyumviro bitandukanye kuri ivyo vyatangajwe n'uwo mutegetsi. N'amakuru tubananye kubatoreza mu kanya ndaza ngushikiriza ndari karavugwa nka mu gihugu c'u Burundi. Bibe vyiza kuri mwese n'ivyo nabipfurije.